hari umuryango ushobora kubona uvuga tujye mu muryango barya abantu bari seriye n'indi miryango wo ubwa ushobora kubona ati atasyo rero se we twarakunda kwiganira rimwe rimwe duhe mu bikorane uko baraza ku ntara twe twasengera ku ntara Nyanza ke nabari kwishami baje mu bikorane bikuru by'insago twaramana igihe umva ukabona ko umuntu atekereje ashobora kuba umuntu ukavuga tujye umuntu atekereje niho reje natanga kumubonera rero igihe kirekire giheze naje kuzini Bujumbura nawe renza kongera kandi kumubona cyanda mwibuka ndavuga ati aracahari nanje bibabiri mu bintu byo kwifuza kuba ndavuga ati ndashobora rero kubure kumurondera ndabona ko hageze aho bana bagenda nibikomere bakomerekejwe n'inshuti bari bise birabashe gufata ku munwa ngo ntuvuge ariko yagoye gufata ku mutima ngo ntubabare burya abantu benshi aho bana bagenda nibikomere bakomerekejwe n'inshuti bari bise abarira nimureke kurira kuko hadise zirari kudusa une Yesu mwana Dawidi azonduhanagura yo twarise. Reka turamutse mwebwe mwese bakunzi ba PITV mumeze gute muraho ndi Moses Angelo nkuko twama tubibakorera tubazanira ibiganiro bimeze neza byiza abaririmbyi haba ba profane aba gospel ibintu byiza cyane bituma muruhuka mukamererwa neza mukamenya industry y'umuziki w'u Burundi ukuntu iteye imbere mu mice yose rero nko mubibona rero turi kumwe n'abantu bameze neza cyane baryoshe ati muravuga ati ngo ni bande uyu asanzwe ari umugwi witwa Happy Rick Family Senior umugwi wamenyekanye cyane mu ndirimbo zidasanzwe indirimbo zikomeye cyane zihimbaza Imana ariko kandi ndibaza ko mukanya maza kumva byinshi kuri bo reka ndabaramutse muraho meze neza amahoro turashima Imana ego ni sawa namwe turaho kabisa umwaka mwiza watwese ego yes niko rero narangije kubivuga mu umugwi wa Happy Rick Family Senior numugwe usanzwe uzi mwamenyekanye mu ndirimbo nyinshi n'indirimbo yitwa Nyabarega yaramenyekanye cyane iravuzwa henshi hashoboka nivyo kumbuye rero ku bandi bantu batwa babazi nubwo mwakoze ibiganiro byinshi muravuga ko muri bandi ku kazina nitwa Ntakirutimana Eric niyo gushima Happy neza cyane kumbuye rero iryo zina Happy Rick Family niho ryavuye ryavuye mu mugabo n'umugore je nitwa Eric madame nawe yitwa Happy havuyemo Happy Rick neza cyane family n'umuryango urumva turi umuryango twubatse urugo tugeze mu bana babiri kandi benshi bavuye ko musa arabenshi atari babizi bibaza yuko kumbure muvukana ari mushikanje yego nubu nyine ubiravye benshi baza ko ari mushikanje nyine batabizi kubona turangana turacari bato urabona nawe urabibona neza cyane kumbuye rero babona baravuga ati uwo mugwi wegukira iri heshengero canke muri igenga oya ntitwigenga twegukira ishengero rya Adventiste umunsi w'indwi utwa turuhukira ahantu bitwa mu Ngagara ego Eric kumbure mwarakoze ibiganiro byinshi mwaravuze kahise ukuntu mwatanguye naho mugeze uyu munsi ariko dukunze kubamona mu biganiro muri babiri ariko mu ndirimbo tukabona muri benshi biva kuki mbo akenshi mu biganiro twagiye dutumirwa ko tuja gukora kai twari dufise abahungu urabona mu muryango umuntu abafise abantu yita abana umuntu abakurikirana mu bijanye nibi bintu nyene sanze dukora mugabo bo kuba bari bahari kwari kudufasha kora ko kuva tukibitangwa twatangwe turi babiri mugabo mu nyuma turashiramwo baje bagenze ko twakorana bijanye n'akazi tuvuga two muri hagufi yacu nizengabirana Imana yabahaye ni mu dufashe muri iki gikorwa bari bahari rero nko kudufasha kubera ko akenshi tugiye mu biganiro wasanga abadukoresha ibiganiro bavuga ati oya dukeneye abantu babiri umugabo n'umugore sinzi gituma ama televiziyo atishimira gukoresha ibigana abantu benshi sinzi ko biborohera uko urabona mbure n'ivyo mu microphone imwe sinibaza nkuko sinibaza tumaze kuba batanasha batandatu benshi nkeka byaca bibagora mu bwo buryo ko benshi usanga bafite twatu microphone two mu gutwi kuca rero umva wundi mugenzi ashobora kuvyumva nkaho birashobora gushobora kubera iyi ndashobora kuza ndamubwira ati vuga nawe mugabo urumva
iyo turi benshi kenshi wacu usanga bavuze ngo dukenera babiri wa mugabo n'umugore ico kibazo urumva two kibazo mu televiziyo neza cyane kumbure Happy kuri wewe indirimbo kenshi mukunda kuririmba ni indirimbo zijanye na societe ikibano indirimbo zituje indirimbo mbere unazumvirije uhakwa no kurira biva kuki ico kibazo umutware nakishije kuko ni wazikompoza ubundi bwo arazikompoza amakambwira ati ubona iyi ndimbo twijana imeze gute canke twishanga amajambo ameze gute ariko yo kikwishura ariko nubwo tarakishura uravye ubuzima tubayemwo abenshi tubaye mu buzima butaba bworoheje nayo mpamvu umuntu kunda kwibaza kuri abenshi bavuye ko ngo mudakunda gutwenga cyane ngira ni kubera ivyo nyene nanje mbaze ndakubaza akabazo ego niyahe indirimbo yawe imaze kukuriza muzoba warumbise ziwacu indirimbo imaze kundiza amaze kuraba cyane hariho indirimbo sinibuke izina gusa umuntu bamumenye kwa amazi ucitse ifaranga ucitse ifaranga ukabona ubuzima akabati bino bintu ino ndirimbo irankuze ni cyahe kintu cyatumye kigukorako mu ndirimbo ni kubera usanga abantu wibaza ngo muravukana n'imiryango ariko basanga ntaco bakumariye urumva nubwo buzima nyine tubayemwo ariko rero uvuge ngo turi mu muneze mwisi nta munezero uhari ntawe gituma tawuhari uza gusanga n'ababana hari ingo nyinshi usanga bitwa ngo n'abagabo n'abagore ugasanga mu banotana ibinuma mu cumba ugasanga badodana kandi yitwa ngo n'abantu basezeranye imbere y'Imana ko bagiye kubona karamata kumva ngo bahukanye nuko tubona nk'izi ndirimbo abandi baririmba ari indirimbo tuvuga za vibration zituma abantu bahagarara baririmba batamba yes kumva kumengo bararyohewe cyane ariko mu gihe bumva nk'izo cyumengo bagiye mu yindi situation no kwinezereza hariho umwanya nyene biba bisaba kwiha mundu nyene kugira umuntu yumve ko nyene yirengagiza iby'isi mugabo isi ntidukunda ko nayo yarabivuze ko itazigere dukundana gato Happy sawa ndazi ko mufise n'ikibondo ntaragira ko nawe atangura kuza kuririmba oya ntaragira sikera ego mu ndirimbo ivuga gupostinga muravuga yuko atari byiza gupostinga ivyo umuntu aba yafunguye handi mukavuga yuko hari abapostinga ibidafise akamaro ikibazo ni iki ubwo ntimwoba kumbure mudatahura ubuhinga bwa none turi mu uyu munsi aho hari abatungishijwe n'ivyo mwita ko bidafise akamaro biciye ku mbuga gukana bumenyi okay urakoze cyane mbo ntitwabivuze mu mvo zo kwerekana yuko menga abayipostinga nibibi bose oya twabivuze mu mvo z'abantu bayipostinga ugasanga akamaro na kamwe abantu bibafitiye cyane akamaro kamwe bariko barabikoramwe mu ugasanga kwa rukwihaya kugira gusa babone ko bariko barajya izo mfungurwa nk'akarorero ndashobora nko nk'akarorero kuba ndi ngaha ugasanga tuko turafungura na madame muhira akantu kose dukoze nimba tugize anniversaire akantu kose dukoze twabikora kugira gusa twereka abandi ko tubemeze ko turenze ibyo hanini twabishize mu bijanye n'abantu basanga bakora amavuga butumwa hanini nk'abantu babikora kubera business abandi twabavuze kandi twavuze abantu imbuga nta nico zidufasha mu buzima nta kintu kimwe mugasanga umuntu akantu kose akoze ifoto yambaye impuzu nshasha ifoto yambaye kirato gishasha ifoto akanakurondera kubonye aho ufise nk'itelefone ifotora neza mukaba mwokwiruka tipa ko mufotora sinzi impamvu avuga ati mfotora none abashaka ashike kuki kuko mu bivuze araba bikora kugira avuga ati nifuza kurondera ama views nifuza kuzoronka abantu benshi bankurikirana n'ibi bintu ndimwo mugana n'ubikora atazi kimwe na kimwe arimo rero cyari gikeneye nko ku bantu basenga kwa dukeneye kubikora kugira ngo dupostinge gusa ariko gukora ikintu ku buryo umuntu niyakira bakigiza kugira ikintu kimumariye kimufashije ko mbura ushobora kubikora kugira uvuga ati genda keneye ko baza kundaba aho ni sawa biraza kugira ico bigufashije none ababikora nabo bitagira ico bibafashije ikibazo uyu munsi rero namwe muri ko muratera intambwe muri ko muramenyekana ku mbuga turabona abafise imbuga bazwi cyane akantu kose bakoze barakerekana nivyo bafungura bafashe indege bagiye hehe byose namwe nuko mugiye kubikora none ugira baza ko tutaruri indege abusha mu postinga mugiye mu hotel mugafungura ati no musi byari bimeze neza umugwi Happy Rick Family ibintu byuko nyene bose nibaza nubwo twarabikoze hakaba ari nka kera hari ibintu nakora kubika ijambo ry'Imana ngo byo twakoze mu butamenya Imana yaravyirengagije ibyo rero dutegeza kutabigumamwo neza na neza tukinjira mu vy'Imana umuntu yinjiye mu byo gukorera Imana
si byiza kumubangikanya utambikije ejo nk'ubu babona uri wari kura nk'akarorero hari abantu benshi bavuga ngo ndiko ndakorera Imana mugasanga ejo reka arabyina umuziki wisi ibyo ntibisa nimba uri mu by'Imana uri mu by'Imana utariyo vayo niko bimeze urumva ntitwoguma nta bintu byo kwisha abantu benshi barashobora kubona umuntu yigira intama mugabo ejo ukamuhurira ahantu wamubona ukuntu ameze ukuntu yambaye ukamuyoberwa mugahagera mu by'Imana ugasanga ebana yambaye inyabirenge umva rero si byiza ko ni byiza ko nimba madame wamubona atekereje bazomone n'ahandi hantu mu buzima busanzwe atekereje apana kumubona ngo niko ko ngo ari mu ndirimbo ajinyike kandi aratekereje ariko mu kiganiro ntatwenga no mu kiganiro warayaje rero sibyo byiza ntibyari byiza ariko dukwiye kuba seriye n'ibintu turimwo Yurik hari benshi bavuga ati kumbure madame Happy wamushimye kubera ngo azi kuririmba oya nta na gato igituma atari ivyo madame ntiyarasanzwe arimba naho giti ciwe oya yabimenye yiwa yarasanzwe aririmba muri korale muri korale yo kugira uzobone ngo harimo ngo umurimbyi ngarabishoboye cyangwa nabishoboye oya sibyo ahubwo gusa nuko madame twarakuranye Nyanza rake jero kora ko siwe nayisanzwe ndamuza aramuvuga butumwa umva umuryango uvuga ubutumwa nayo nsanzwe ndawuzo umuryango ko umuryango witonda donc hari umuryango ushobora kubona uvuga tujye umuryango barya abantu bari seriye nindi miryango ubwa ushobora kubona ati tasyo rero se we twarakunda kwiganira rimwe rimwe duhe mu bikorane uko baraza ku ntara twe twasengera ku ntara Nyanza yake nabari kwishami baje mu bikorane bikuru by'insago twaramana igihe umva ukabona ko umuntu atekereje urashobora kuba umuntu ukavuga tujye umuntu atekereje niho reje natanga kumubonera rero igihe kirekire giheze naje kudini Bujumbura nawe renza kongera kandi kumubona cyanda mwibuka ndavuga ati aracahari nanje bibabiri mu bintu byo kwifuza kuba ndavuga ati ndashobora rero kubure kumurondera ndabona ko hageze kugira umenye yuko ashoboye kuririmba sinzi Happy uwo bitubwira byatanguye gute byagenze gute byo kuririmba ubundi bwo je nari umuririmbyi yocishura kugira ndabibone ikintu ca mbere kugira dushinga mu guhe Peak Family si twe twabyishoboje nabantu baduteye intege kuri mariage babonye mwarire babonye akarimba twaririmbye ukurikirana akarimba twande kuri muri dote bayibonye baravuga ati muze mubandanye iyo ngabirano ni nziza hamwe mu bandanye mukabikoresha mu gukorera Imana yoshika kure baba duteye intege uko n'umupaseri ico gihe yadushingiye atubwiye ati uko kuntu muturirimbe turirimba uko twe muri mariage ntiyari mariage zimwe z'amajambo menshi z'ibikini bike abantu bagenda biranze yari mariage irimo concert y'umunezero ko bavuze mariage bari umunsi w'umunezero twe twabigize bari umunsi w'umunezero umunsi twe twateguye turimbo dutandukanye turaririmbira abantu barishima sinibaza nuwo utarose ifana yagiye anezerewe kwera ko hari mariage ushobora kujamwo ugahera mu gatondo uri kuratigita umuja kwitandika muja handi no ku mugoroba wafashe ugenda uvuye Ingozi kaza kurenga tani fana unyoye ukaza gusanga tana kana kama kigeza kuryohera mu iyo mariage gatata kuvuga bya majambo ngo urumva ngo yinka ngo urumva ngo yavuye kure ro mugaza gusanga mariage heza abantu biranze kwera amajambo rero umva wari umunsi w'umunezero niho byatangura batanu bacadutera intege bico riraho acavamo Peak Family Senior nizo cyane mugitangura rero mumaze kushiramo nabandi twabonamwo imisore ibiri bwo namwe ariko hari umwe tutakibona ujya muhungu muremure yagiye bose nta numwe akirimwe hubwo kubera ko bose bari bahari kubwo kudufasha mugabo bivanye n'ibikorwa bazi ubuzima bwo ngaha mu isi nkuko tubiririmba umusanga nk'ubu ari mu Cibitoki uwundi nawe korale bujya kuko bari basanzwe bafise amakora nabo bantrena korale zarabakeneye hari uwitwa Silas we korale yaramukeneye uwundi nawe yitwa Richard nawe kubera ko ubuzira bizi ko bwo kurondera ubuzima nawe urabiza hanawe urusho kuri ngaho no musarige umuntu yokumva nguri mu buraya cyangwa urahandi hano ubuzima burazi ko ari ndimo twarimvye yitwa nk'ikimenyetso ikimenyetso kigaragaza uko kwisi tubayeho umwe wese ushobora ko n'umusuburi ngaho kumva ngo oya ntari ngaha ari hariya bose urumva kubera ubuzima tukiri kumwe ubu ko muri babiri rero nta ntambamye mufise intambamye ntazo kubera ko burya n'indirimbo iyo ndirimbo atavuga ngo batumenye ko ijuru sinya barega nta muntu umwe yarimo berora biravye ari madame gusa igituma rero ubutumwa bw'Imana bushika kuri kintu ca mbere no gusenga iyo tuko turatangura gukomboza indirimbo turayisengera twavuga ati Imana izishikaho wewe wipfuza kenshi yeza tubona aho twandikira ngo indirimbo ngo umuntu ari muri Zambia twandikira twe ntabwo twayitere ngo tubijane muri Zambia cyangwa tubijane muri Amerika mugabo Imana yo nyene irikora mu ivyo bintu nk'iryo vuga butumwa tuba dufise y'intumbero yacu yo kumboga ubutumwa bugashika ukire hawo nyene usanzwe uri mu producteur muri audio no mu masanamu hari benshi bavuga ati kumbure bajya nta kibazo bafise nanje mfise vyuma no gukora indirimbo ego uvuga kwiki ico ndacishuye twebwe mu bantu mbere binatugora kugira indirimbo isohoke novuga ko turabambere bivye kuki
mwico ry'Abadventiste novuga ko turambere kubera ko nabantu bake mu Adventiste bobwira ati kora indirimbo ya video izogutwara 400 akavyemera aca kubwira ati ubwo je 400 cyangwa 500 ndiko ndatigita ndabe ko nobikora mu album yose kubera ko twe nk'akarorero hari nk'indimbo twakoreye twiyakoze yitwa nguko twakuze irya ndimbo yadusabye gukota imodoka yadusabye kugenda imakamba yadusabye kurondera ahantu hatandukanye twokorera bijanye n'ubuzi ware uzuyirabe uzobona rero urumva ugerageje yare turu ama déplacement kwantu bazi ama déplacement kwantu bazi umukameramane kose twikamera tuba twivuza gukoresha kamera nziza turayikota ibyo byose n'ibintu twarakoje drone byose turabikota ibyo byose urumva biza gusanga ari byadutwaye amafaranga menshi bibaza ati ngo nivyo ku kazi ngo benshi babibaza ati nukunoba yose kunoba kwe nuko rero vuba cyane mwavuze yuko mufise igiteramo yego byifashe gute mu majambo make madame ico kivugako biteramo gifashe neza ibitaratungana Imana nyene iri kwirikorera ivyayo iri biratungana kizobera hehe kivugo ni gute intumbero ni nabo n'abantu ufasha abagendana ubumuga bari hasi yacu eko nico civugo ubundi bwo kizobera mu Ngagara hazoba ari tariki 27 zuko nyene turimwo yego turabona indi migwi baratumira abantu badasangiye amashengero mwebwe hazoba haje abandi bantu batari mishingo y'Abadventiste umusundo bazoza mugabo ntibazaje kuririmba oya nabo bashoboye kuririmba nkuko twama tubibona handi oya twebwe rumva bivaye n'imyizere y'ishengero ntibazoririmba abo abazoza baricara babaje gukurikirana ubwo butumwa nkuko baba barabwumvise abumva yuko muba mukumira abandi nabo oya so kubakumira nagenda kubwire burya Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo hogini mugende kugenda rero Yesu ntiyavuze ngo mwese ngo muze ngo mu Burundani ngikivayagi kandi twe tuba dukorera cyari ikintu biti myizerere y'idini y'ishengero ishengero ntibintu bitwemerera nuvuga yuko habonetse nk'indi migwi irahani mu Burundi ya gospel masha gutera intambwe mukagera kure bakavuga ati uyu mugwi tutumire mu biteramo byacu ama concert mwogenda kenshi ntidukunze kuja ama concert hamwe byoshikanaho mbo iyo ariyo nkunga hagufi kenshi hari gihe dusimbirayo mugabo ari kure ntibikunda kubera ko kenshi twe intumbero twihaye turafise intumbero twihaye unavyifuza n'akantu kizo ntumbero ndaza ko kurungikira ikintu cambere nivuga butumwa ryo kumbuga nkuko twabyaye nk'umuryango kuko twese korale ihigira kabiri nivuga butumwa ryo mu bikorane abakora bikorane vy'indwi zibiri ivyo turavyitabira abandi bantu mudasangiye ishengero bakabatumira oya ivyo mwogenda ariko n'ubutumwa n'ubutumwa mugabo ivyo twe hanini cyo gituma naguye ko dukora n'ishengero banza kubivugana n'ishengero ishengero bitwemereye kuko tuba tugiye kubabwira ubutumwa twogenda neza cyane uyu mwaka rero w'ibihumbi 2024 ibishasha mugiye kuzana mugiye kunagura muri Happy Rick Family Senior nibi bo igishasha nico nyine mwabonye ca concert ishasha twateguye iyi concert by'ukuri umuntu wese ariko atwumva azobona kino kiganiro abishire ku mutima kubera ko na Bibiliya bivuga ko Yesu azovuga ngo kaze bana banje mwaragize neza mwarafashije mwarampazi yo mazi yo kunywa nari nshonje nari ngwaye iyi concert yerekeye ubwo buryo bwo kwitaho kuko biri no mu migambi yacu kwitaho abantu bagendana ubumuga cyangwa batishoboye iyo concert izoberekeye abantu bagendana ubumuga wowe ushobora kuba ufise amaboko abiri ndabona ufise amaboko abiri n'amaguru abiri amaso abiri ibintu byose ndabona we birakwiye ndabona agashesi wagoroye neza mugabo rero nagenda kubwira hari abandi muno mwanya dafise amaboko kandi afise umuryango hari abandi dafise amaguru abo bantu kandi nabo nyene baba bifuza kumera nkuko natwe tumeze muguga bakeneye ubufasha bwacu rero uwo munsi tuko turagerageza gutoza uburyo mwishengero n'abantu bavuga ko badukunda kuko abantu benshi baguma bavuga ngo group yanyu turayikunda mugahagera kubabwira ati rero mudu supporting kwigikorwa gacumubura urumva rero sinzi urukundo badukunda urwo arigo rero tuko tugerageza kwegeranya uburyo ubwo buryo rero tuko turegeranye nibwo buzofasha abo bantu kuko tuzotumira abantu bashikijana canke barenga ijana bagendana ubumuga harimo abantu batavuga hazohara ni korale itavuga bazoyumva rero urumva abo bantu barakeneye ubufasha bwaje na wewe nabandi batandukanye nubwo we gutoronka ico ukora mugabo amasengesho arakenewe umbere mu kurangiza akarimbo gato kugira ngo abadukwikira bavuga ati birashushe tuzoza atwakahe akariko kose mwifuza ni nyinshi akariko kose ego canke tugire kuri isi ntuzitege gukundwa n'abantu bose nta kibazo mbarira abarira sawa biroroshe gufata ku munwa ngo nuvuge ariko biragoye gufata ku mutima ngo nubabare burya abantu
bagenda n'ibikomere bakomerekejwe n'inshuti bari bise birabashe gufata ku munwa ngo ntuvuge ariko biragoye gufata ku mutima ngo ntubabare burya abantu benshi aho ubona bagenda n'ibikomere bakomerekejwe n'inshuti bari bise abarira nimureke kurira kuko haradutse zirari kuduza uwo ni Yesu mwana Dawidi azonduhanagura yo twarise. Murakoze cyane ndibaza yuko abadukurikira bazoshobora gusudugana niyo nka kabisa kugira ngo bashobore gukurikirana kino giteramo kidasanzwe barangije kumva amajwi ameze neza indirimbo zibahumuriza nubwo ibibazo biba byinshi rero tubashimire cyane tubaza ko n'ikindi gihe muzoduha umwanya kugira ngo tuganire byinshi nibyo benshi bibaza atari byo mushobore kubitangira umuco mbo ikindi gihe turashobora kuba tuzoba tuhari mugabo keshi abarangiza bose batubwira ngo bazogaruka muga nta numwe aragaruka sinzi namwe ko amateleviziyo yose mu twatanguranye bose bagiye batubwira ngo nitwagaruka rero sinzi impamvu ko namwe nkuko mubimenya mu muzogaruka urumva sawa reka tubyizere ndaza abandi bazokurikirana ikigane bazobona ko twakoze n'icya kabiri neza cyane murakoze nuko rero tubashimire cyane happy akajambo kanyuma wavuze make kajambo kanyuma reka tubashimire kuba mwemeye ko tubana kuko si bya bose nshimira nawe ariko baradukurikirana mwese Imana ibaha umugisha nuko rero bakunzi ba PITV nino ngaha turangije kino kiganiro mwari kumwe na Moses Angelo ndetse n'umugwi wa Happy Rick Senior Family Senior nuko rero mubandanye mukurikira bino biganiro byacu mu gisanzwe n'abandi kugira ngo ubutumwa ibyo bavuze bishobore gushika kure naho butaha.